abwira mwami ati ndaje mwami ndaje mu nyonga zawe aho ufata umugambi wo kugendera abandi nanje ntunsige. Uno munsi umbere umunsi udasanzwe, umunsi w'imigisha, umunsi utigeze kubaho kuri jewe, umunsi uri hejuru y'iminsi yindi yose, umunsi urusha iyindi minsi. Ndagomba ko uno munsi umbere inyishu mwami, ndagomba ko mbona ikiganza cyawe kuri uno munsi, ndagomba ko wigaragaza nk'Imana uno munsi, ndagomba ko ndakubona mwami. Imana niyibuka ibikorwa vyawe. Bwira umwami ati mwami ibuka ibikorwa vyanje, niwibuka ibikorwa nakoze mu bikorwa vyawe. Ni kenshi naduze imisozi, ni kenshi namanutse ibiyaya, ni kenshi natanze ivyanje, ariko ndagomba mwami kuno munsi uza kuba umunsi udasanzwe, umunsi w'ibitangaza, umunsi wo kwibuka ivyo nakoze. Badusomereza Zaburi 20 ku murongo wa 3. Umuntu ashobora kuba afise Bibiliya y'ikirundi adusomereza Zaburi 20 kuri 3. Turasoma mu izina rya Yesu. Yibuke amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cawe coshejwe sera. Imana yacu nihabwe icubahiro. Amen. Imana yibuke ibikorwa vyawe. Bwira Uhoraho yibuke ibikorwa vyawe. Bwira uwo mwicara ati bwira Uhoraho yibuke ibikorwa vyawe. Harageze aho Uhoraho agomba kwibuka ibikorwa vyawe. Ni kenshi wakoze n'ivyo, mugabo nta mpera nimwe yigeze iboneka igaragara nk'uko wakoze. Nta kigeze kigaragara nk'uko woba warakoze. Ubayeho ubuzima butangaje, ivyo ukenera sivyo uronka, ariko batigeze bakorera Imana usanga bariko bararonka uko bukeye uko bwije. N'akazi wari ufise noneho bakwirukanye, n'inzu wari ufise noneho bayikwatse, n'umugabo wari ufise noneho yagutaye, na vya bindi wari ufise noneho vyononekaye. Uhoraho yibuka ibikorwa vyawe. Mwambie Bwana kumbuka kazi zako. Lazima leo atakumbuka, lazima leo atakumbuka. Na usipomtingiza na kumwambia akutendee, basi mimi nitamtingiza. Nitamwambia Bwana ibuka ibikorwa vyanaka. Aho vyakabereye ni kera, aho vyakabereye si vuba. Ibikorwa wakoze birazwi, n'abamarayika barabizi, n'ibinyabugingo birabizi. Nta mpamvu nimwe yotuma utishurwa nk'abandi. Hakuna tena maombi ya kubembeleza saa hii, hapana. Nta mpamvu nimwe yotuma utibukwa. Amen. Hari umugabo nkunda cyane yitwa Yakobo, yaravuze ati ntibikunda takukamata hautanitokana, hata ufanye namna gani hautatoka, ntibikunda. Malaika amubwira ati ndekura. Aragaragaza uko ashoboye kose, amubwira sindakurekura utamezagiye. Bwira Uhoraho ati sinkurekura utamezagiye. Uno munsi ngomba kuhora kuhezagira. Amarira warize arahagije. Umwaka waheze, imyaka 2 yaheze, none ibaye 3, ini 5, utarishugwa. Imana yibuka ibikorwa vyawe. Rino jambo ry'Imana ritubwira ati Imana yibuke amashikanwa yawe. Amen. Imana yibuka amashikanwa yawe. Buri hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Hari amasengesho usenga wibutsa Imana icyo wakoze, na yandi basengera Dorika igihe yarapfuye. Abapfakazi ntibarize kugira inama. Umwe wese yazana impuzu yamushoneye, umwe wese yazavuga ibikorwa yamukoreye. Ibyo bikora ku mutima wa Petero. Petero avuga ati no, ntibikunda. Ifu ko Imana ikora ikintu no munsi bigaragare ko Dorika yakoreye Imana.
ni ngombwa ko uno munsi bigaragara ko wakoreye Imana. Agakenge gubayemwo ni kenshi, ça suffit, biramaze, birahagije. Na kandi gakengego dukeneye kandi umuruho bayemo urahagije, nta wundi muruho dukeneye kandi. Bwira Imana yibuke ibikorwa vyawe, yibuke n'amasengesho yawe, yibuke kwitanga kwawe, yibuke kwisonzesha kwawe, yibuke ingene witaho imfuvyi, yibuke ingene witaho abagowe, yibuke vya bindi ukora kubw'umurimo w'Imana. Bwira muri caranya ati Imana yibuke ibikorwa vyawe, maze ni wibwire ati Imana ibuke ibikorwa vyanje. Jackson, Imana ibuke ibikorwa vyanje papa. Bwira mubwire, naho uvuga haute voix nta ngora, naho uvuga cyane nta kibazo. Bwira horaho ati ibuke ibikorwa vyanje. Aho byakabereye ni kera, iki ni igihe ngomba ko wishura. Sinkurekura utamezagiye, sinkurekura utanyishuye. Ni igihe canje nanje cyuko kwibuka ibikorwa vyanje. Hari umugabo yitwa Moridekayi yakora akazi k'izamu, yigeze gukora ineza ayikorera umwami, mugabo ntiyigeze yibukwa. Bamucako bamusurira ku ivu n'ivumbi ryose, bamubona nk'uko umenga ntacamaze. Ariko nubwo yaboneka ko atacamaze, yarigeze gukorera ineza umwami. Naho abantu bakubona ko batacumaze, warigeze gukorera Imana. Nubwo abantu babona ko atacumaze, warigeze kwitanga ku by'Imana. Naho abantu babona ko atacumaze, warigeze kwihereza Imana. Warigeze gutanga n'ibyawe kubw'Uhoraho, warigeze no gutanga imyanya yawe kubw'Uhoraho, amafaranga yawe kubw'Uhoraho, ibyawe byose kubw'Uhoraho. Nta mpamvu n'imwe Imana itokwibuka ibyawe. Nimba yasinziriye, Imana nibura itiro maze isabe igitabo cy'ivyabaye byose. Umwami yibereye mu gitanda, sinzi ko harageze saa 8 y'ijoro, sinzi ko harageze saa ngapi